n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Onesime Dushimagize. Mwaramutse canke mwiriwe nshuti bakunze ibiganiro bya RPA bivanye naho umwe wese aherereye, kaze mukurikire ano makuru avugwa kuri no wa gatatu igenekerezo rya 2023 kama mwaka 2020 tuyahere ku nkuru ziyagize. Amashirahamwe yegamiye leta ngo ameze nk'umwana atagira abavyeyi atarubikwa n'umuhita wese. Bikizo na Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Oricom giyemeje kugwanya ibiturire no gusesagura amatungo ya leta. Akabivuze inyuma yaho hagaragariye ko hari umugambi ugamije kwegurira abigenga ishirahamwe rihingura icayi OTB. Muramwumva muri ano makuru. Bamwe mu bakozi ba leta baridogera banki nkuru y'igihugu BRB ko ibasahura amafaranga ku ruyeri. Abo bakozi bavuga ko BRB ibagiriza ko baheraniye amabanki atandukanye kandi atari byo, mu gihe bagiye gusaba insiguro iyo banki nyene BRB igashibasaba kuriha amafaranga y'urupapuro rwemeza ko atadeni bafise. Abasuma nabo barabangamiye abanyagihugu begereye quartier zihari ihinguriro Buseko ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke. Abasuma ngo barabomora amazu bagaheza bakimba urukomba amazi ibiri mu nzu byose. Navyo nyene muraja kuvyumva muri ano makuru. Isi kabera ni batuma amajwi yabashikira. Engineer Dememero ni batuma mushaka kudukurikira ku masanamu. Ano makuru tuyahere ku nkuru y'umutekano ivunaguye. Uburundi bwaraye bubuze abasirikare batatu mu bari mu butumwa bwo kugarukana amahoro mu gihugu ca Centrafrica. Abo basirikare bakaba bitavye Imana mu gihe ikirindiro cabo categwa n'imigwi y'abitwaje ibigwanisho. Ico gihe isoko ryacu mu ngabo z'u Burundi ivuga ko izindi ngabo z'u Burundi zibiri zahakomerekeye. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yateye ivyatsi ivyo bitero ku basoda bari mu butumwa bwo kugarukana amahoro muri ico gihugu ca Centrafrique. Mwomye rero ko muri ico gihugu intambara zasubiye kuba ndanse. Tukivuga mu gisata cy'umutekano nyene hatowe mu gitondo cyo kuri no wa gatandatu ikiziga c'umuntu w'umugabo hari nko ku metero 50 uvuye ku biro bikuru by'intara ya Ruyigi biri muri quartier Sanzu. Umuhisi yamenyekanye ku izina rya Gilbert, akaba yarasanzwe akora mu gisata cyo gupima indwara laboratoire ku bitaro bikuru by'intara ya Ruyigi nyene. Ntaramenyekana icamwishe. Ababonye ico kiziga bavuga ko atakimenyetso na kimwe cerekana ko uwo muntu yishwe, eka mbere n'amafaranga yarasanzwe afise bayasanze ari mu mufuko. Mu gisata c'ubutungane runani mpuzamakungu rw'abamenyesha makuru Fitch warakiranye ugweze ingingo yafashwe na leta y'u Burundi yo kurekura abamenyesha makuru b'ikimenyesha makuru Iwacu. Ernest Sagaga arongoye igisata kijeje agateka ka zina muntu n'umutekano avuga ariko ko ari gihushane kubona iyo leta nyene isaba abamenyesha makuru kuriha ihadabu baciriwe. Ernest Sagaga yaganiriye na mugenzi wacu Trésor Niyongabo. Iyo ngingo twakiriye n'umunezero mwinshi rwose kuko bagenzi bacu bari bamaze iminsi itari mike mu mugeroro. Rero tukaba twishimiye ko basubiye muri famille aho bagiye kongera kubonana n'ababo bakarangiza umwaka hamwe, noneho tukizera ko bazakomeza akazi kabo mu mwaka utaha. Nubwo twari twizeye yuko bagombaga kugirwa abere n'ubutabera, ariko tuzi ko ubutungane bwo Burundi ko bukora muri minsi icyo cyizere cyasaga naho kitagishobotse. Ubu rero icyo twishimiye gikuru nuko basubiye mu babo bavuye mu munyoro. Niba baronse ikigongwe cy'umukuru w'igihugu ntabwo ikigongwe kigurwa nk'uko tubizi. Ubundi ibyo ni ibintu byadutunguye, nanone igikuru kuri twe, igikuru kuri bo ntabwo ari amafaranga, ntabwo ari amahera, ahubwo ni ubuzima bwabo
bari babayemo mu munyororo. Ikihutirwa rero kuri twe cyari uko bavamo bagasubira iwabo bakaba hamwe n'ababo bakarangira imyaka neza bakatangira indi neza. Icyo gikuru amahera nk'uko mubyita mu Kirundi nyine arahera rugendo. Ibyo tugezeho by'uko bagenzi bacu barekuwe nk'uko mubizi byashobotse ari uko abarundi abanyamakuru mu Burundi ndetse n'abari hanze y'igihugu n'abandi bose bakunda bashyigikiye itangazamakuru ry'umwuga bashyize hamwe bagakomeza kuvugira bariya bagenzi bacu bari bafungiye ubusa. Icyo rero navuga ko uyu munsi uko iki gikorwa tuzagikomeza no ku bandi bagifite ingorane mu kazi kugira ngo duharanire ko itangazamakuru mu Burundi bose yaronka ubwigenge busesuye kugira ngo abanyamakuru bakomeze gukorera abarundi bose ku nyungu z'igihugu ubwacyo. Mu ntumbero yo gukingira no guteza imbere iyubahirizo ry'agateka ka zina muntu harashinzwe umugwi ujejwe agateka ka zina muntu n'umugwi w'abanyagihugu. Urunani rw'abahanira agateka ka zina muntu mu Burundi CBDH rubayagira no munsi uko ibikorwa by'uwo mugwi ujejwe bimeze. Ni mu butumwa bwa gatanu bw'isekeza ryo gusigurira amasezerano ya Afrika y'agateka ka zina muntu hamwe n'imigwi y'abantu ryatangujwe n'urunani CBDH. Kurikira Denis Ndayishemeze ajejwe itangwa ry'amakuru mu runani CBDH. Mu ntumbero y'ukuza ishirwa mu ngiro ry'amasezerano ya Afrika y'agateka ka zina muntu n'imigwi y'abanyagihugu, inama y'abakuru b'ibihugu bihurikiye mu ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika OUA ariryo ryahindutse Union Africaine yarashizeho umugwi wa Afrika ujejwe agateka ka zina muntu n'imirwi y'abanyagihugu. Uwo mugwi ukaba watanguye ibikorwa vyawo neza na neza ku wa 2 Munyonyo 1987. Uwo mugwi ugizwe n'abapastori n'abashingantahe 11 batorwa n'inama y'abakuru b'ibihugu hisunzwe ubumenyi mu by'agateka ka zina muntu, ubukebutsi, inyifato itagira amanegurwa hamwe no kuba barerekanye ko badatamikwa ijambo mu kazi kabo. Nk'uko tubisanga mu ngingo ya 30 y'ayo masezerano, umugwi wa Afrika ujejwe agateka ka zina muntu ufise ibikorwa nyamukuru bitatu. Ica mbere ni uguteza imbere iyubahirizwa ry'agateka ka zina muntu n'imigwi y'abanyagihugu. Ubwa kabiri ni ugukingira agateka ka zina muntu n'imirwi y'abanyagihugu. Ubwa gatatu ni ugutanga umuco ku ngingo ziri mu masezerano ya Afrika y'agateka ka zina muntu n'imigwi y'abanyagihugu igihe cyose bibaye nkenerwa. Uwo mugwi uraheza kandi ugatanga intumbero y'ivyokorwa n'amareta y'ibihugu mu ntumbero kubahiriza gusumba agateka ka zina muntu. Mu gisata kijanye no guteza imbere yubahirizwa ry'agateka ka zina muntu n'imirwi y'abanyagihugu, abakomiseri bagize uwo mugwi barakora ingendo z'akazi mu bihugu vya Afrika mu ntumbero yo kumenyekanisha ayo masezerano, gusigura igikorwa cabo hamwe no guhamagarira amareta gushira mu ngiro ibitegekanijwe n'ayo masezerano. Uwo mugwi uraheza kandi ugatanga intumbero y'ivyokorwa n'amareta y'ibihugu mu ntumbero yo kubahiriza gusumba agateka ka zina muntu. Uwo mugwi rero nko Bwana Denis Ndayishemeza ngo uraheza kandi ugatanga intumbero y'ivyokorwa ku gihugu kiba cagirizwa kurenga ayo masezerano. N'ubu nyene mu mukurikire. Mu gisata kijanye no gukingira agateka ka zina muntu n'imigwi y'abanyagihugu, Komisiyo ya Afrika ijejwe agateka ka zina muntu n'imigwi y'abanyagihugu iriga ivyegeranyo bishikirizwa n'amareta y'ibihugu ku ngingo ivyo bihugu biba vyafashe mu ntumbero yo gushira mu ngiro amasezerano ya Afrika y'agateka ka zina muntu. Abakomiseri bagize umugwi baragira amatohoza ku kugene ibihugu buviriza amasezerano, amatohoza kwihungabanywa ry'agateka ka zina muntu, bagatanga kandi n'intumbero y'ivyokorwa ku gihugu kiba cagirizwa kurenga ayo masezerano. Akarero ka hafi twotanga ni tangazo komiseri ajejwe ibibazo vy'impunzi muri uwo mugwi aherutse gusohora yiyamiriza amabatagira izina akorwa n'igihugu ca Tanzania ku mpunzi z'abarundi. Uwo mugwi urafise ndetse n'ububasha bwo kwakira ibirego bitanzwe n'igihugu, amashirahamwe ategamiye leta canke umunyagihugu gatwe kiwe. Ivyo birego navyo biba vyerekeye ukutubahiriza ingingo iyi canke iyindi y'amasezerano ya Afrika agenga agateka ka zina muntu n'imigwi y'abanyagihugu. Humura Burundi. Turabandanya n'amakuru twabateguriye. Amashirahamwe yegamiye leta ngomeze nk'umwana atagira abavyeyi aturubikwa no muhita wese. Bishikizwa na Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe gishinze kugwanya abasesagura amatungo ya leta n'abagibituriye Oricom. Gabriel Rufyiri akaba bivuze inyuma yaho hagaragariye umugambi ugamije kwegurira
makuru yari abigenga ishiramwe rihingura icayi OTB umukuru wa Oricom atabaza uwo wese mu butegetsi yo bishobora guhagarika iryo shiramwe itatembagara burundu kurikira Gabriel Rufyiri. Nagira ndababwire yuko ubu mu gihugu cacu twebwe tubona ko amashirahamwe ya leta umengo n'umwana w'imfuvyi atagira nyina atagira se atagira ikimuraba akubitwa n'ubahuye wese canke igiti c'imyembe cibereye kwibarabara camugwa wese arenganye niko tubona amashirahamwe ya leta canke leta ifise imitahe ndabaha akarorero muribuka ibyashitse muri Regideso aho Regideso igomba yugare kandi ari shirahamwe ryonyene muribuka ibyashitse muri Onatero igomba itembagare kandi ifise uburyo bwose bwotuma itera imbere muribuka ivyo muri poste ari shirahamwe ryonyene riri ngaha mu gihugu cacu aho abakozi usanga basumba ivy'iryo shirahamwe ryinjiza muribuka ibyashitse muri Izabu aho amatongo Izabu igiriramwo ivyo gutohoza imbuto byose leta yabifashe yaciye ibihereza abantu kwigomba none ubu murabona yuko hashikiriwe OTB rero nkuko ndariko ndabivuga iri muri kurukirane rw'amashirahamwe menshi ya leta amaze guhomba harayugaye kopo muribuka za Kotebu n'izindi za BCC eka n'izindi nyinshi cyane rero OTB mwarumvise neza kandi mwe mwabivuze ku radio yanyu umuyobozi mukuru murazi ko asanzwe yegereye ubutegetsi cyane murazi kubona rero ashobora guhaguruka akavuga igihe bari mu munsi mukuru w'icayi itora akavuga yuko asavye leta ko ivyo bariko barakora byohagarara cyane ibyo gutanga imirima ya OTB kandi ukayiha umuntu ataragira ico no kwita experience ubushishozi mwako kazi bagaca n'ibintu rero byumvikana ko biteye ikibazo rero twifuza yuko ivyo bintu byohagarara umukuru w'igihugu navyumve abashikiranganje bavyumve ika abashinga amateka bavyumve ku muntu wese ashobora kugira icyo afashe kugira ngo OTB igarukirwe. Gabriel Rufyiri akaba arongoye ishiramwe Oricom muri gwa rukurikirane rw'amakuru ajanye n'amatohoza RPA yakoze ku matongo yo muri quartier Nyabugete yo muri zone Kanyosha uyu munsi tubabwira ibijanye n'imanza zaciwe mu myaka y'2014 n'2016 n'urwego rukuru mu butungane imanza zerekana ayo matongo izo manza zikaba zerekanye ko ayo matongo yegukira abanyagihugu kuva muri kahise ibijanye n'izo manza tubibwirwa na Eroge Diveremesha. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1993 leta y'u Burundi yibagiye ko amatongo yayo yafashe amatongo ya Nyabugete yashiramwe abanyagihugu bari bakuwe mu makati ya Kibenga na Kinindo zagira zicibwa amabarabara viabilisation mu gifaransa hamwe n'abandi bari bateshejwe izabo n'ugwimo go mu gihumbi kimwe n'amajana 1993 inyuma yaho abanyagihugu banyina amatongo yari yatwawe na leta umuzibukiro bagiye kuronka mu mwaka wa 2008 ukaba wangana n'amafaranga 2500 kuri metero kwadarato ico caciye kibicemezo kwa matongo ategukira leta igiciro mbere cavuye kinaduzwa biciye mu manza zaciwe na sentare ntahinyuzwa muri 2014 na 2016 iva ko matongo ya Nyabugete ara y'abanyagihugu kandi bahawe umuzibukiro muto ko rero arukongerwa 2500 kuri metero kwadarato byari bisigaye afatiwe ku itegeko ryo kwa 20 ntwarante 2008 ry'umushikiranganje w'amazi ibidukikije hamwe n'itunganya ry'ibisagara byavuga ko umuzibukiro mushasha uzoza uratangwa ungana amafaranga 7500 kuri metero kwadarato ivyavuzwe muri izo manza za sentare ntahinyuzwa byatumye n'ibiro vy'umukuru w'igihugu bisaba ubushikiranganje bw'amazi n'ibidukikije ko bwonyarutsa gushumbusha abanyagihugu bari bakuwe mu matongo yabo Nyabugete bivuye kwiketa abanyagihugu bari bandikiye umukuru w'igihugu ivyo bibavyerekanye kandi ko amatongo ya Nyabugete na leta yemera ko ari y'abanyagihugu Alain Guillaume Bunyoni yari umuyobozi mwishikira wa gisivile mu biro vy'umukuru w'igihugu muri 2013 hamwe na Evariste Ndayishimiye yari umuyobozi mwishikira wa gisivile muri 2016 uno munsi bakaba ari bo mbere baramutswe igihugu nibo banditse ayo makete aha rero umuntu yo kwibaza utubazo tutari duke muri kino gihe umugujeje gutatura amatati
n'amatati ajanye n'amatongo CNTB uvuga kuri kugira amatohoza nayo matongo atobara ya leta kubera wabisabwe n'ubushikiranganje bw'ibidukikije bwo muri iyi leta ihari muri kino gihe kandi ubwo bushikiranganje nyene bwasabwa n'ibiro vy'umukuru w'igihugu muri 2013-2016 ko bworenganura abanyagihugu batwaye amatongo yabo mu kubongera yandi angana n'ibihumbi 5 kuri metero kwadarato. Mbega CNTB yobiri hejuru ya sentare nahinyuzwa ku buryo yovuguruza ingingo yafashe mu manza yaciye. Vyaravuzwe n'abanyagihugu bo muri Nyabugete ko iyo CNTB isa n'iriko irakoreshwa n'umugwi w'abantu 9 wahawe ayo matongo na Jacques Bigirimana yatwara zone Kanyosha muri 2003. Uyo mugwi w'igihugu butazi ko amategeko yagenga amatongo muri 2002 atemerera umukuru wa zone eka mbere n'umukuru w'igisagara gutanga amatongo. Ico bikoze ikibonekeza nuko ivyavuzwe na sentare nahinyuzwa bigashigikirwa mbere n'ibiro vy'umukuru w'igihugu bisabira umuzibukiro abagihugu. Ni kimwe mu vyerekana ko amatongo ya Nyabugete yamyeregukira abanyagihugu kuva muri kahise. Arakoze Eroge Diveremesha. Abanyagihugu begereye quartier riri mu ihinguriro Buseko ku mugwa mukuru w'intara c'Ibitoke barabangamiwe n'imigwi y'abasuma ibatera mu ijoro ikabombora amazu gaheza igasahura urukomba amazi. Inkuru tuyibaze Hashere Kagisi. Karurama na Mukingiro nizo quartier zibangamiwe muzisanzwe zegereye ihinguriro gisima Buseko. Nkuko bivugwa n'abanyagihugu baba muri izo quartier bakunze kuvyuka bagasanga impango zabo zatewe. Ababa babikoze n'abasuma babikora babanje kwicungera kugira abanyagihugu ntibabashe gutabarana. Omega basuma bose bava mu tsinde haramu zandi makomine bose bimukira mu Cibitoke ko ikibazo cyase inzu baratobora bakinjira mu nzu bagapakira mu nzu byose bagatwara ukubikora rero banza gusiga bugaranye ababanyi bose nibaze ko bagomba kwiba wewe abantu bose gukiki byose baza kubugara bakaza bagenda ku miryango bugara n'amakoroshe ku maportaye kugira bugara n'imitsana nako cyangwa amagufuri kugira ngo ni utabaza ugize ibya mayibuka byumva n'utabaza kugira ngo ntayuza aho gutabara. Ivyo rero ngo abo basuma babigize akamenyero. Haciye indwi hatabaye bene ubwo busuma abanyagihugu bayita umwaka. Tuvuze mu mezi twabacebeje hashize indwi imwe tuvuga ko ari umwaka wose nta ndusha guhera atatoye inzu kwanaka caye kwanaka batoye urupango batagize gute kadaburi kuravuga amezi 6 nta kwezi busha guhera nta ndwi zisha guhera batadutore kwa mazu biye. Kubwa abanyagihugu baba muri ayo makartier rero abasuma babiba bo babikinga inyuma y'urwamo Buseko. Izo ngo ziraborohereza kuko baheza bakiba ataba baciye nikanda kuko bataba babumva. Bamwe bakozi ba leta baridogira banki nkuru y'igihugu BRB kibasahura amafaranga ku ruyeri. Abo bakozi bavuga ko BRB bagiriza ko baheraniye amabanki atandukanye kandi atari byo. Mu gihe naho bagiye gusaba insiguro bategekwa kuriha urupapuro rwemeza ko atadeni bafise. Tubibaze Emmanuel Niyungeko. Abo bakozi ba leta bidoga ahanini bagizwe n'abigisha bavuga ko iyo basavye ingurane mu mabanki basanzwe bahembegwamwo batironka vyoroshe. Ubu mwigisha akorera mu manuko bw'igihugu akabahembegwa mwishira hamwe Kopeke avuga ko mu minsi heze yagiye gusaba ingurane agaheza akabwirwa ko ari ku rutonde rw'abakozi baheraniye amabanki rwasohowe ni banki nkuru y'igihugu BRB. Twebwe abakozi ba leta abanywanyi b'amabanki amwamwe ntitahura ingingo ariho turaho tugiye gusaba akademi mu mabanki twabuje mu makonti yatubwira yuko ngo hari amaliste BRB yarungitse dusanzwe ngo duheranye ngo makede nk'akarero ndi muri kirambwira ngo mpiranye miliyoni 3 muri banki bijeje Bujumbura iyo banki nayikorera nta nahazi. Ugira kabiri arangurira imirimo yiwe mu karere k'uburaruko nawe nyene mu gihe yagomba gusaba ingurane yahavuye amenyeshwa ko hari deni atarishe ibanki yahora afatiramwe umushahara wiwe. Mu nyuma bimaze kugaragara ko bamwihenze ko yasabwe kuja kurondera urupapuro rwemeza ko atacaheranye mu gihe urwo rupapuro atahandi rutangirwa atari Bujumbura gusa. Abo bakozi ba leta babona ko ari uburyo bwo kugomba kubasahura. Iyo karambaye kuri liste BRB yasohoye bambwira ati wowe ufise deni BCB or deni nayo mfise ngiye baramashini basanga rero masejero abantu usanga biteranwa ariko matrikiye ntizisa cyo gituma ibintu dukwiye gukosoba kugira ngo ntibareke gufanda abantu umuntu icyo afite uburenganzira ntakibure kuri ibintu biriko biratera ingorane abakozi ba leta urwo rupapuro rwemeza yuko utacuheranye rwose nyurwa Bujumbura mu kintu yashikirije
jenyine rero n'abandi byashikiye rero twaciye tubona twabibariza n'ubusuma kuko nta banki imaze kubona yuko atadeni ifitiye urupapuro bateza kuronka ku buntu. Abo bakozi ba leta basaba abarongoye banki nkuru y'igihugu kugira ico bakoze kuko ngo bakoresha amafaranga y'umurengera mu kuronka urwo rupapuro rwemeza ko atadeni baheranye. Ariko umuntu cyamanuka muri berbe kuriha ibujumbura hakisarido n'undo babiri bicwiri 35,000 n'itiki aho zanuko ije nk'ibihumbi 600. Turasaba yuko urongoye berbe yohareka ivyo bintu kubera n'utubura amaboko imugongo. Kuri iyo myidogo ya bamwe mu bakozi uruganda rwa RPA rukaba rutashoboye kuronka Jean Ciza arongoye banki nkuru ya Republika y'u Burundi BRB kugira tumubaze ico yoba bivugako. Tumushimire Emmanuel Niyunge ko tuve mu gisata c'intwari bereye tuje mu gisata c'uburimyi aho havugwa indwara yateye umurima y'ibigori mu bice bimwe bimwe byo mu makomine agize intara ya Gitega. Iyo ndwara itegwa n'urunyo rujya ibigori bitaraheka ntibibe bigihetse. Abanyagihugu bo muri ayo makomine bafise umutima uhagaze ko bagiye gutegwa na kigoyi kuko ataco bazokwimbura, bagasaba abajeje gisata c'uburimyi n'ubworozi muri iyo ntara kubaronsa imiti yo gupompa utwo dukoko. Tubibaze indwara yateye ibigori mu bice bitari bike vyo mu makomine agize intara ya Gitega n'urunyo ruja mu ntimatima y'ikigori kitaraheka rukarya amababi agitutuza. Muri ico gihe ikigori ntigisubira gukura kandi ntikiba kigihetse nk'uko bishikirizwa n'abarimyi. Iyo ngwara ishobora gufata umurima wose canke igafata ibigori bimwe bimwe biba biri mu murima. Abo banyagihugu batunzwe n'uburimyi bavuga ko atari ubwa mbere iyo ngwara yibonekeza, mbere ngo yoba iriko irakwiza imyaka irenga 4 yadutse muri iyo ntara, aho yatanguye buke buke ifata ikigori kimwe kimwe mu murima gushika naho ifata umurima wose. Abo banyagihugu baratangazwa n'ingene abajejwe igisata c'uburimyi n'ubworozi ata muti wo kugwanya iyo ngwara barabaronsa. Uko abo banyagihugu bariko baragerageza kuvura iyo ngwara muri kino gihe, harabasukamwo umunyota muri ayo mababi amaze gufatwa, abandi bagasukamwo ivu. Hari bakoresha amazi arimwo umunyu, abandi bagakoresha imiti bakura hirya no hino, hakaba n'abaja baratoragura izo nyo mu kigori kimwe kimwe. Abo banyagihugu bafise ubwoba ko bagiye gutegwa na kigoyi kuko umwimbu uzoba mubi cane kubera iyo ndwara. Basaba abajejwe igisata c'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Gitega kubaronsa imiti yo kuyivura hatararengerana. Mu buyobozi bw'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Gitega baremeza ko iyo ndwara bayizi kandi kwirembeje imirima y'ibigori. Bavuga mugabo ko imiti yo gupompa ubwoko ihari, ariko abanyagihugu badatinyuka kuja kuyigura kuko izimvye. Ikiro ngo kigeze ku mafaranga 10,000. Abo bajejwe igisata c'uburimyi n'ubworozi basaba abarimyi gutororokanya amafaranga ku mutumba uwo muti bakawugurira hamwe. Tumushimire nawe nyene Emile Nibasumba. Ibice bishika 5 vy'ibarabara Bujumbura Rumonge Nyanzarake nivyo bibangamiwe n'ikiyaga Tanganyika kurusha ibindi. Abaca muri iryo barabimvira ko atameza birasigaye ridacitse burundu batazamibura. Ibarabara rikuru ry'igihugu RN4 Bujumbura Rumonge Nyanzarake ngo hamwe ataco kugwa mu maguru masha rirashobora gucika umwanya n'umwanya kubera imvura igwa ari nyinshi igatuma amazi y'ikiyaga Tanganyika arenga inkombe akarivogera. Uyu munyagihugu akunda gufata iryo barabara yiyumvira ko impande zimwe zimwe ziri mu gucika. Uvuye mu Karonda utera werekeza mu Gitamba naho nyene rigaja akantu gato rigacika. Uri kuraza uvuye mu Rumonge ujabuka Bujumbura ku kiraro ca Dama naco nyene kiri mu gucika. Uvuye kw'Idama ugeze kuri centre Magara naho nyene iri mu gucika. Carakorotse ubunya hasigaye akantu gato cane k'akadenderwa gasoka. Uri kurava ku Magara ugomba winjire mu Gitaza naho nyene risigaje akantu gato rikadendoka. Aho iryo barabara ryononwe mu mvugo n'ikiyaga Tanganyika, Karonda, Dama no ku Mugara n'inzuzi ziva mu misozi ihamiye. Hanyuma mu Gitaza hakabaho nonwe n'ikiyaga Tanganyika. Abanyagihugu bafata iryo barabara bamenyesha ko hamwe iryo barabara ryocika bohagirira uruhombo runini cane. Bakavuga ko kuva i Bujumbura uduga Nyanzarake canke kuva Nyanzarake umanuka i Bujumbura
kw'ibarabara bizobagora cyane kuko bazorinda kuzunguruka bikazobatwara amafaranga y'umurengera. Abo banyagihugu basaba abashinzwe ivy'amarabara kurisubiramwo mu maguru masha. Yo, mbega umwotsi kandi uri kuva mu gikoni wawe ucanye iki? Nivyo ncanye inkwi. Inkwi? Inkwi nyene kandi baduha gaze yo gutekesha ku buntu. Vuga buhoro buhoro. Kajya kagaze baduhaye nca ndakagurisha. Hama nca nja guca ibiti vyo gutekesha muri ayo mashamba. Biswada. Vyimeza. Ijya gaze bayiduha ku buntu kugira abantu ntibaje guca ibiti vyo gutekesha ngo bahunye amashamba. Raba hatuba ingene hasigaye hameze nko mu bwaragwa. Uhoneje ibidukikije ubu uhoneje ubuzima. Ingo rero tureke kwisamburira ko nk'impene dukingira ibidukikije. Uno mwanya w'ikigabane kw'isoko ico no munsi kigaruka kuko no munsi mukuru wa Noel wahimbajwe n'abarundi bamwe bamwe bahungiye mu gisagara ca Kigali mu gihugu c'u Rwanda. Mwagiteguriwe na Thierry Bigenda. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Noeli usanga ari umunsi mukuru abakristo bahimbaza ivuka rya Yezu bafata ko ari Imana yigize umuntu akaza ku isi. Turetse kuja mu misa n'umunsi abatari bake bagira uwo gusangira n'inshuti n'abagenzi na cane cane bakanezereza abana mu kubaha ibifungurwa n'ibinyobwa vyiza, mu kubaha utuganuke, mu kubagurira impuzu nshasha n'ibindi. Noeli y'uno mwaka ishitse ariko mu gihe isi yugarijwe n'ikiza ca corona. Ibihugu bitari bike harimo n'igihugu c'u Rwanda byarafashe ingingo zibuza abantu guhura ngo bagire iminsi mikuru nk'uko vyahora. None abarundi bahungiye mu gihugu c'u Rwanda bahimbaje gute uwo munsi mukuru wa Noeli? Kw'isoko yo kuri 26 Kigarama umwaka wa 2020 tubashikana mu muryango w'umurundi yangiye mu gisagara ca Kigali aho uwo muvyeyi w'abana bane ariko asangira Noeli n'ibibondo vyiwe. Thierry Bigenda vyinje nganda kibashikirize kaze. Kandarabahezagira Yesu arakunda abana. Turi ku munsi mukuru wa Noeli ngiye saa 6 n'igice z'umutaga mu rugo kwa Nifasha Nadine umupfasoni w'abana bane. Mukuru afise imyaka 6, mutoya nawe akagira imyaka 2. Abana bariko baranywa ifanta, mama wabo nawe abaganiriza bacishimira uturirimbo twa Noeli. Nadine ni umurundi kazi yahungiye mu gisagara ca Kigali mu karere ka Kicukiro mu murongo wa Niboye neza na neza mu mudugudu wa Taba, akikujwe n'ibibondo vyiwe afise akanyamuneza kagaragara. Ariko guhimbaza Noeli sico kimuraje ishinga nk'uko bitwiganira. Noeli hari igihe igera ntitumenye nuko yageze bivanye n'ibi bihe by'ubuhungiro turimo, tugasanga twumva abantu batubarira ati Noeli nziza ugakanguka kuko nahiza ataco bikumara bikure ushobora gukora kirenze. Ariko nene umuntu arashima Imana kuba turi ahantu tuguwe neza dufite umutekano atakintu wicuruka ryama ugasinzira, nico gituma wumva utekana mu mutima ukumva kunezerewe. Imbere yuko haterigiriza ca corona bararyoherwa nyene tukajana abana gusenga nubwo tutaba twishimye nkuko twahora turi mu gihugu wacu. Mu Burundi umunsi mukuru wa Noeli wari umunsi mukuru ukomeye cane cane ku bana. Twebwe twaba dufise ubuzi papa w'abana gakora nanje nkaba nkora dufise amafaranga. Uwo munsi mukuru rero kubera tuzi ko ari uw'abana, abana bategerezwa kwambara impuzu nshasha, tukabagurira ibirato, tukabagurira amafani, ikintu cyose bifuza nyene bakumva uwo munsi mukuru wa Noeli ko ari wabo, natwe tukishimana nabo tukanezerwa. Inshuti dufise zifise abana tukabatumira canke nabo bakadutumira, nyene umunsi mukuru tukawuhimbaza cane. Naho Nadine yamaze kwakira ubuzima arimwo, abana biwe bobo baracari bato baba bifuza ko bakorerwa ivyo babona mu bandi bana, baba abo bigana canke abo babana. Iyo rero basavye abavyeyi ivyo batari buronke biratuma abavyeyi bagira agahinda ku mutima. Nk'uyu mukuru we waravuga ati ko mbona abana bandi babaguriye utuntu bambara mu mutwe twa Père Noel, babagiriye iminsi mukuru, papa kubera iki wewe utabidukoreye?
nyene aragerageza agasigura cane cane babaza papa wabo johoho babona nyene umenga ndo mu rugo amafaranga nyene nta nayo nabona ariko papa wabo bamukarira nk'abo bana tubana hafi bakaraba ko nako iminsi mikuru ikiraba sise ko we utabidukoreye nyene akabagerageza kubasigurira ivyuko hataronka amafaranga canke ari mu buhungiro canke iki ivyo ntibabitahura rero biramugora kwishura ico kintu rero nk'umuvyeyi kirakubabaza cane ubundi twivyo biba biri bisanzwe vya Noel n'ibiki nk'abantu bakuze abana nibo baruhisha mu mutima nibo bamenya amakuru gusumba twebwe bakatubwira ati se ko mutabidukorera butugure nk'ivyo abana nyene babagurira mu nyuma arabasigurira aravuga ati imana yo mwijoro izobiduha turiko turabirondera dusenga ati se ko mbona wowe usenga imana kuri gutabigu nyene tuguma mu ivyo bibazo bidahera nyene ivyo bibazo n'ivyo umuntu aca bituma nyene nawe udatuza mu mutima gutekane. Nadine Nifasha ahanura abandi bavyeyi basangiye ingorane zo mu buhungiro kutaja barasesagura duke bafise ngo bagire iminsi mikuru ahubwo baze barasigurira abana babo ibihe bidasanzwe barimwo. Je impanuro nobaha mu bisanzwe n'ijambo ry'Imana bivuga ngo ngwe nivyo mufise wewe waronsa ko gafanta utana karonse urabumvisha ko bidakunda biento nawe jo Imana izobagirira neza ukabibaha ukababwira kuko ushobora kugira ngo ugomba kugira nk'ivyo abandi bagize ufise nk'ibihumbi 2 ushaka kugura kawunga ibiro nka 2 canke ke bakajya ejo na hirya yejo ushaka kugira ivyo abandi bagize ngo ni Noel vy'ukuri Noel turayikunda ariko turi muri ma condition nkaya no kwihangana umuntu akarifungura ivyo yaronse hanyuma umuntu akazarabumvisha nubwo bigoye pe ariko nta nuwo caja mu gakuku kabandi bidakunda ahubwo ni kubumbwa n'ivyo dufise ico waronse akabico ufungura. Noel ni umunsi wita kuvuka kwa mwami wacu Yesu uwo muryango co kimwe n'iyindi itari mike y'abarundi bahungiye mu gihugu kibanyi c'u Rwanda yahimbaje Noel mu bihe bitoroshe ubukene basanwe kubera benshi batagira ubuzi hamwe n'ikiza ca corona catumye bidakunda ko bashobora kujana abana mu misa canke ngo basohoke baje guhura n'abandi bana b'inshuti n'abagenzi ivyo niyo vyatumye iyi Noel y'umwaka wa 2020 itamera nk'izindi aha akaba ari naho kigabane kw'isoko co kuri uno munsi kigarukiye Thierry Bigirinda nje nariko ndakibashikiriza ndabikebanuye. Cari ikiganiro kw'isoko. Tubashimire mwese mwadukurikiye ni hano ano makuru twateguriye yo kuri no wa gatatu igenekezo rya 2023 Kigarama agarukiye. Shimire bagenzanje batorokanije tukabashikiriza shimire kandi risikabera hamwe na engineer Yedemwemero batumye mudukurikira atankomanzi. Onezime dushimagiza kirije ndabaseze ndayifuriza kororaniko. Burundi ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.